harakozwe ibikorwa nk'ibi byo kukwelabora amadawo no kugira ama etude, ivyo vyarakozwe mugabo bitwara amahera make cyane ugereranije n'ibikorwa nyezi navyo kubaka. Niho haho rero mubona tododekesema ari ntoyi mugabo ibikorwa biba byarakozwe gusa ntivyashika kuri finalité ya infrastructure itwara amahera menshi. Dufate nk'akaro nko kubaka isoko, nko kubaka ibarabara, ngira ngo ibikorwa by'ibanze bitwara pourcentage ntoyi cyane moins de 5%. Ibizotwara amahera menshi ni iryo barabara nyene, ni ivyo bikoresho. Iyo rero riheze biza kuboneka yuko amahera menshi yagiye iyo biheze, mugabo la préparation itwara umwanya munini mugabo igatwara amahera make. Niho rero aha mubona au niveau du budget ibikorwa byagiye ari tododekesema ari ntoyi. Rero nkuko twabivuze aha turafise un tableau Excel yerekana ministère par ministère au niveau naho ya budget programme, yerekana ministère par ministère n'ama action stratégique phare, les activités zage zirakorwa par ministère na taux de réalisation. Aha twovuga nko muri ministère ya intérieur, du développement communautaire, de la sécurité publique, harakozwe ibikorwa cyane cyane vya suivi évaluation y'ama association ari kuri terrain akora ibikorwa n'ibikorwa vya rapatriement avec un taux de réalisation 100%. Harakorwa ibikorwa vya décentralisation cyane cyane muri cadre ya Prodesi, ya programme Prodesi, kubakwa amabarabara ngira ngo mu gihugu murayabona n'amapiste dans le cadre ya Prodesi. Harubakwa n'amazone, haraba ekipe kandi n'amazone yarasanzwe yarubatswe mu mwaka uheze. Harakogwa n'amapCDS ashika 42 ariyo turiko turakorerako. Haraje no kubikorwa bijanye na sécurité publique nkuko mubizi, aha ni beaucoup plus kurenforcer ibikorwa vyo novuga vy'ama formation au niveau des troupes de la police nationale, hamwe no kubananya babaforma ndetse n'ivya prévention et lutte contre la criminalité navyo nyene vyagiye birakogwa, na lutte contre la prolifération des armes légères navyo nyene vyagiye birakogwa. Haraho vyakozwe neza ukabona ko amato ari hejuru, n'ahandi rimwe na rimwe usanga hariho ibitakozwe kumvo zagiye ziravugwa. Tugiye tukaja muri ministère ya défense nayo nyene ni nkuko ni bikorwa beaucoup plus de renforcement ya défense nationale, iyo vyagiye birakogwa ivy'ama logistique, entretien des troupes na le matériel. Harabaho na défense lacustre naho nyene haraguzwe harakozwe ibikorwa bitari bike nk'ama moteur yo gukora muri lac Tanganyika n'ibindi, ndetse harabaho n'ama formation menshi uko la défense beaucoup plus iririye yuko novuga gutunganya ingabo neza zikaja ku kivi zifise amagara meza, zifise ibikoresho bikwiye kandi zifise novuga na morale n'ubumenyi bukwiye. Nivyo bikorwa cyane cyane vyagiye birakogwa muri iyo ministère, kandi tugiye kuraba nkuko twabivuze muri ya tableau ya mbere ibikorwa vyakozwe neza ku rugero rushimishije, kiretse ibikorwa bimwe bimwe nayo ari kimwe canke bibiri kiri hasi, usanga d'une manière générale en moyenne le taux de réalisation ari nziza. Tugiye muri ministère de la justice naho ibikorwa byinshi bikorwa ni gutunganiriza abene gihugu kugira amadesante baraba amadosiye yuko ariko aratunganywa neza. Ibikorwa byaragiye birakogwa nk'amadesante yakozwe, haratunganije amadosiye 13,000. Ico gikorwa kaba caranguwe ku 99%. Amadosiye yarasanzwe yabaye exécuté yakozwe ku 76%. Baraguze kandi n'imodoka zifasha abakozi novuga ku rubuga
barabandanya batunganya amadosi. Barakoze kandi barubaka amatribunal de residence nk'aya Muyebe, Kanyosha na Giheta, kandi nazo nyene ziri ku rugero rushimishije nk'uko tubibona. Harimo kandi n'ivya justice penal, navyo nyene cyane no kugira kuorganiza ama audience mu ma province ndetse no mu makomine, navyo nyene ivyo bikorwa byarakoze ku rugero rushimishije, bimwe ku 78%, ibindi 99%, ibindi 94%. Mugaba ko turavuga ibikorwa koko bizana umusaruro ku bene gihugu, bimwe byo guhemba abakozi, byo kugura impapuro, byo kugura karubira, ibi ngaha ntibiza, bizoza kumbure tubone neza amahero ko yagiye aragenda muri vya bindi vyegeranyo navuga bizoza mu nyuma. Hari bagiyemo harakogwa rero n'ibikorwa vya coordination du ministère. Tugiye muri affaires étrangères naho nyene ibikorwa, que ça soit pour la gestion des affaires juridiques et consulaires, muri iyo action défense donc des intérêts du Burundi à l'international, byarakozwe navyo nyene ku rugero rushimishije, vyinshi 99%, ibindi 100%, kuko abasanzwe bariyo abari bikorwa byo kuduserukira cyane, ibindi navyo ugasanga ni bikorwa bisaba ko baronka uburyo bukwiye n'ibikoresho bikwiye. Tugiye kuri ministere ya finance, ibikorwa nyamukuru ni bijanye no gukwirikirana le programme d'investissement public, navyo nyene vyaragiye birakogwa mu kwerabora amadokima nk'ama programme d'investissement public, kugira le bilan de la réalisation du programme d'investissement public no kugira ama évaluation des projets, ndetse n'ibikorwa by'ama partenariat public et privé. Tugenda dukorana novuga n'aba investisseurs, navyo nyene byagiye birakogwa, hamwe no kubandanya rero tugira suivi evaluation mu produire ama statistiques, hamwe n'ibikorwa vya secteur financier, notamment vya agence de régulation des marchés des capitaux, ivya ARCA, ndetse n'ivya FIGA, fonds d'impulsion et de garantie. Haragiye kandi harakogwa n'ibikorwa cyo kuriha ama deni tuba dusanzwe dufitiye abo ngaha mu gihugu canka abo hanze, ku bikorwa tuba twagiye turafata amadeni, kanatsinda murabizi yuko umuntu adafashe ideni, bavuga mu Kirundi ngo nta mugabo atarya ideni, ngo kandi gudafashe ideni hari n'abaciye uwo mugani ngo ntushobora kugira aho wigejeje. Igikuru nuko ufata iryo deni hanyuma rikaza rigakora mu bikorwa vy'iterambere. Nko ngaha twagiye turariha amahera atari make, yaba mu gihugu canke hanze. Mu gihugu cyane turiha muri BRB bakunda kuyaduha no mu mabanki commercial. Aya rero tuyashizemo ni bya bindi bica biza kuva kuri ya 15% bikaca biza kuri za 99% de réalisation. Ibindi bikorwa cyane ni ibi bya budget programme no kuraba patrimoine de l'État yuko iriko irakora neza, na cyane ahantu tuba muri ministere ya finance, ahantu tuba dufise imitahe muri aya masosiyete nka za BIJ, za BDF ya n'amabanke, za BHB, za BND, za Regideso, za OTB, tukaraba yuko ibikorwa biriko birakogwa neza. Tugiye muri ministere ya education, murazi ko ibikorwa byinshi, amahera menshi nayo guhemba abakozi abigisha, ngaho ibikorwa byinshi dukora ni ibi by'intebe, ibi byo kugura amamuvero, ibi by'amatable kugira abana bige, amasport pédagogique, ndetse n'ivy'amaformation pour l'enseignement kugira koko batambwe ubumenyi bumeze neza. Ibindi navyo ni ibi byo muri kaminuza, tuba turiko turigisha abanyeshure yaba mu gihugu canke hanze, canke ndetse muri aya makaminuza yo ngaha mu gihugu. Rero ivyo vyose byaragiye birakogwa muri mu gisata c'amagara y'abantu, naho
murazi bene iteka bo abashinga amateka n'amakenguza amateka ni cyane cyane imiti tugura navyo nyene vyarakoze ku rugero rushimishije n'ivyo kubaka ama hôpital canke ama centre de santé ndetse nka za hôpital za CDS Ntamba, Muvumu, Nyabikere, Busoni, Ntega, izo zose zarakoze mugabo ivyo twabonye nuko urugero no mwaka twagije umwaka zitari ku rugero rwiza. Rero ibikorwa cyane cyane byo muri ubwo bushikiranganje biba bijanye no kuvura abene gihugu mu ma hôpital n'ahandi hamwe rero n'ibikorwa biza birafasha muri coordination muri ministère ya environnement agriculture élevage ibikorwa byinshi nyamukuru ni ibyo guha umwavu abene gihugu nivyo biheza bigatwara amahera menshi ibi byo guha imbuto abene gihugu ndetse haragiyemo n'ibikorwa byo kwerabora ama plan d'aménagement du territoire navyo nyene vyaragiyemwo n'ivya mobilisation pour l'environnement na intensification de la production de culture industrielle navyo nyene vyarakozwe ku rugero rwa 85 kwijana ibindi 80 kwijana ibindi 81 kwijana nk'ivyo umwavu kuko ivyo bikorwa byose babishingiye kuzana novuga les intrants umwavu n'imbuto duha bene gihugu kugira bene gihugu bashobore koroherwa no kubikora. Harabaho rero n'ibikorwa bijanye n'ubworozi navyo nyene vyaragiye birakogwa yaba ubworozi bw'ibitungwa bikuze canke amafi navyo nyene vyarakozwe biraja ku rugero tubona bimwe kwijana mugabo nk'ama gushira nka stock de génitaire du poisson vyakozwe ku bice 50 kwijana ntivyateye imbere nk'uko twavyifuza. Harimo kandi n'ibikorwa vya recherche bikorwa na Izabu navyo nyene vyarakozwe. Ibindi nka ministère ya infrastructure de l'équipement et de logements sociaux navyo nyene ari ibikorwa bitari bike vyakozwe nka les traitements de points critiques ibi vy'amabarabara la curage de yama y'inzuzi ndetse n'ama étude de faisabilité y'amabarabara nka Bururi Makamba expropriation aussi yaba babaye ahaje gukorerwa igikorwa ibintu by'amapave yo mu Cankuzo za Kayanza za Muyinga ama point critique kuri RN1 RN11 n'ama RN7 natundi tubarabara tutari duke twagiye turakogwa bivanye nuko vyihuta bivanye kandi n'amahera dufise guko hari igihe usanga amahera adashoboye gukwira. Harabaye kandi no kubaka ibikorwa cyane cyane bivya ubuhare bâtiment administratif nk'ibi vya construction de la salle de conférence internationale yo muri Irohero n'ama bâtiment administratif navyo nyene birubakwa bongera kandi barafasha no kuzaba barafasha kubaka n'ibindi bikorwa byo mu yandi ma ministère. Muri fonction publique cyane cyane ni bikorwa byo gutunganiriza abene gihugu nk'ivya carrière de fonctionnaire navyo vyarakozwe ndetse n'ibi vya reforme vya politique salariale vyagiye birakora no gutunganiriza abene gihugu abakozi ba leta nako nabo nyene n'abene gihugu ndetse n'ibisata bibikukira nk'izi za ENA zagiye zirakora ama formation atari make. Muri ministère ya hydraulique énergie et mine ibikorwa byinshi vyagiye birakogwa nivyo kubaka amazi nivyo kubaka umuyaga nkuba kuvyari bisanze bitegekanijwe byinshi vyarakozwe novuga nka entretien et maintenir les 20 stations de pompage par Ahamere Bubanza Gitega Ruyigi Cankuzo byarakozwe ku 70 kwijana. Harabaho ndetse no kuronka materiel kuvyategekanijwe birakogwa iyo materiel novuga bimwe by'amatwiyo birakogwa 100 kwijana
ndetse no kurehabilita amastation de service navyo nyene birakogwa ku byari byategekanijwe niyo impinga ikiri ndende n'ivyamazi navyo nyene byarakozwe niyo impinga ikiri ndende bivanye n'uburyo buba bwabonetse. Rero muri rusangi nivyo bene iteka byagiye birakogwa ndetse novuga bizanira umusaruro abene gihugu no muri EAC barakoze no muri commerce barakoze cyane avec payeje yaragize encadrement y'ama projet atari make ashika n'abajene batari bake bashika amajana 678 bamwe barabaforme en entrepreneuriat abandi barabaforme mu by'amagestion financière hakaba kandi n'ama projet yagiye araba appuyé par à travers payeje nkuko biri muri ministère ya jeunesse ndetse no muri solidarité barabandanije batanga amabati bongera bavuza bantaho nikora bongera baha n'amakarte kam bantaho nikora bongera baza barafasha n'abari mu bibazo bitandukanye batibagiye no gukingira agateka kazina muntu ndetse no mu bushikiranganje bujejwe gutanga amakuru naho nyene harakoze bitari bike na cyane yuko biri hariho modernisation cyane bivyateyise bya digitalisation bariko barafasha cyane kugira koko tuje novuga mu mbona kazoza dukoresha ubuhinga bwa none nguku bene iteka banyakubahwa abashinga amateka namwe banyakubahwa bakenguza amateka uko ibikorwa vya leta y'u Burundi byagenze muri kino gice ca kabiri c'umwaka ndetse hariho naho twagiye turerekana dufatanije n'umwaka wose. Murakoze, Imana ibahezagire.